Bibiliya iravuga ati musabe muzohabwa, shaka sabe muvyeyi wacu aze kunyemerera, ninarangiza cankwe aze kunyemera abahungu biwe banyemerere nze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije. Sino kwishinga Apotre Mayaga, reka nigwaneko nigereko no kwigwanako unyemereze kukuramutsa gusa nigire. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Nimuvyagire mu vyubahiro vyanyu. Ari mu kazi mu gihugu tugiye kwinjiramwo, Yesu ari mu kazi. Ndashimiye Imana maye guhagarara ngaha. Ndashimiye na nyakubahwa mukuru w'igihugu wacu n'umuryango wiwe wanyumviriye ko nkabamagaze ngaha. Imana ibongera umugisha. Bibiliya iravuga ati musabe muzohabwa, shaka sabe muvyeyi wacu aze kunyemerera, ninarangiza cankwe aze kunyemera abahungu biwe banyemerere nze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije. Sino kwishinga Apotre Mayaga, reka nigwaneko nigereko no kwigwanako unyemereze kukuramutsa gusa nigire ako gusa. Zomara iminsi madame yanyoza hose ndahakoreko ako gusa. Nyakubahwa mukorera Imana ize kubaramutsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Abari hariya, haleluya, haleluya. Kuva kuwa mbere tujya ijambo ry'Imana, cyo gituma ako karirimbo na kompojeza murajya. Kuwa kabiri tujya amajambo y'Imana ingambo zose. Nibaza umuntu wese yaramaze kwakira, reka muri minota yanjye tukaririmbe. Ndashaka wuguruke uririmbe ukoma amashi, kubera kwifata ubuseriye cyane urashobora kugwara. Bavuga iyo umuntu yifashe ubuseriye cyane ari imitsi ziba. Rero ugerageze uguruke undirimbire gusa uvuga ati izamurajya. Umva kagoye izamurajya muvyase nawe ntumbera kuri aba bene wacu. Bene wacu izamurajya twagiye izamurajya. Ingira ryoshe mwese mwese koma amashi. Mwese mwese koma amashi. Ririmba sohora ijwi. Matayo Zaburi vyeshuriwe imigani ja 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 ja. Umugabo ayiriye nakubita umugore. Umugore ayiriye yubaha umugabo. Umukobwa ayiriye aratekereza. Umutama ayiriye nasaza. Nico gituma umuvyeyi wacu umugana umujene kubera yinjya ja ja
bon appétit samurajya. Haleluya, haleluya. Intego ni ya yindi nyene. Uyu Mose muramuzi? Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bamanutse muri Egiputa ari 70, basangayo Yosefu, baragwira baba benshi. Mwami Farao arikanga, aravuga ati aba bantu bazava bagwira, kuri ivyo umwana avuka yicwe. Bibiliya iravuga ngo benshi barapfuye, ariko uyu Mose Imana imufise ku mugambi, iramuzigama nkuko nawe yakuzigamye muri uyu mwaka. Igufise ku mugambi, igufise ku mugambi, igufise ku mugambi. Nico gituma yatuzigamye. Bibiliya iravuga ngo mama wiwe agerageza kumunyegeza, ngo amushira ngo mu kantu kamwe, ngo amushira ngo kuruzi. Bibiliya iravuga ngo umukobwa wa Farao ngo w'umwami ngo yumva iyashu aravuga ati genda agomba koga. Baramubwira ati genda hoge. Aravuga ati kandi jewe sishaka koga muri pisine, shaka koga kundahangwa. Kandi Mose niho yarari. Muri iyi minsi agira ibintu Imana itazi cuya kugira utabagwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka tuyigiramo hagira ibintu Imana itazi cuya, ya dosiye yawe igenda imbere mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi Imana agira ikintu itazi cuya, uronke bonane mu izina rya Yesu. Umukobwa wa Farao yumva iyashu, yanga koga muri pisine, aja kundahangwa. Kandi Mose niho yarari. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo agiyeyo asanga kadebe kariko kararira. Uyo ni Mose, ngo acarakura. Bibiliya iravuga ngo bavayo ari benshi, ari 3,000,000, ngo baragenda, ngo bashika ahantu ngo Imana nyakubahwa ibagaburira manu barayirya imyaka 40 yonyene gusa, imyaka 40. Nasomye Bibiliya mu ijoro, manu yari meze nk'ubugari. Ubugari n'izindi ndya sico kimwe. Izindi ndya wojya ugatsindagira, ariko ubugari beneda iyo buriye ukabuhaga bufata. Curaba imyaka 40, umwaka umwe ubugari, imyaka 10 ubugari, 20 ubugari, 30 ubugari, 35 yebaba we. Bibiliya iravuga ngo baravuga ati rero turarambiwe n'iyi Mana. Babwira Mose, bwira Imana yawe turambiwe na manu, tugamba yuko iduhindurira. Muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, iyi Kanani yacu bivyiza kuri intego yacu, Imana igiye kuguhindurira mu izina rya Yesu. Muhira iguhindurire, ku kazi guhindurire, mu muzi guhindurire, abari hariya ibahindurire mu izina rya Yesu. Dufise Imana ihindurira umuntu, wirabahindurira ibaha akanyama. Hashika rero Mose yariko arabasezera, aya n'amajambo yo gusezera. Yariko arabasezera abona kiriya gihugu, aravuga ati Uhoraho Imana yanyu azobageza mu kiriya gihugu. Ni igihugu ciza, kirimo amazi, kirimo imigezi, ngo harimo ngo n'ubuki, ngo n'ingano, ngo Uhoraho Imana yanyu azobagezamo kandi muzobironka. Twasomye Bibiliya, Yesu akubita itangazo ngo data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Ivyo vyiza rero tugomba kubicakira mu mwaka mushasha tugiye kwinjiramo. Bisaba gukora,
bisaba gukora kubera tumvise ngo data arakora kugeza n'ubu na Yesu arakora. Nimuvuga ati amina. Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi. Uravye aya mezi yose guhera mu kwa mbere gushika mu kwa 12 ni Yesu ari ku kazi. Uravye ingene wagiye urumva ibaze kumara amezi 12 ugenda n'imodoka bagutwara n'imodoka shoferi nagwa ari ntandara. Mbwirira mugezi ati Yesu ari ku kazi. Uzakwa intandara ariko arahitwara none umwaka uraheze mu kwa kabiri mu kwa kane n'uyu munsi Yesu ari ku kazi. Nimuvuga ati amen. Data arakora kugeza n'ubu na Yesu arakora ari ku kazi. Nimuvuga ati amina. Ari ku kazi ararera ibyaha, ari ku kazi arabohora. Oya Bibiliya iravuga ingene Yesu ari ku kazi. Umunsi umwe wabigishwa mw'ijoro ryose barara batarose na rumwe, ngo baroba hariya babura, ngo baterera hariya babura, mw'ijoro ryose bararoba barabura. Ngo umwami Yesu amaze kuzuka ngo yazukanye inzigo ntiyazukanye imbabazi, ngo ntiyazukanye inzigo yazukanye imbabazi. Ibaze Petero yari yamwihakanye, abandi bari barasubiye inyuma bataye ibikorwa by'Imana bagiye kuroba, ngo batereramwo kubera bahevye Imana, ngo imboga zose zikabara bati muje kuroba abandi. Nitwinjirayo mwataye Imana. Baterera inoze ati nitwinjiramwo twarumvise ko muzoroba abantu nimugende. Muri uyu mwaka tugiye kwinjiramwo duterere mu kuryo mu izina rya Yesu. Ngo umwami Yesu amaze kuzuka ngo yari ku kazi, haravuga ati bana banje arico mwarose terera mu kuryo muraronka. Bibiliya iravuga ngo ati ngo baterera mu kuryo. Nimurindire gatoya ndabwira ingene vyagenze gatoya. Ngo batereye mu kuryo, ngo batereye mu kuryo, ngo imboga zose ahantu zari ziri ngo ziravuga ati Yesu ari mu kazi. Ngo zose no mu rusenga ngo bakweze biranka bagira bagenzi bati nimudutabare. Ngo baca barabatabara, zimwe bazishira ku musozi, izindi baja kugurisha. Aho niho havuye rya jambo rivuga ati he zandagara 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 zandagara. Yesu ari ku kazi. Nimuvuga ati amina. Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije, n'aba Pawulo bagenda bataburangije, naje sizo burangize ndarangije. Amen. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.